Yesu ashimwe. Amen. Abizera Yesu ashimwe. Amen. Je mpagaze ngaha nshima Imana. Mu kwezi kwa kabiri nabonye Imana ngaha. Imana yarankoreye ibintu bikomeye cyane gose. Naje ngaha ngwaye gose. Mutoyi wanje Imana iramucamo iravuga arambwira ngo nuwaje ahantu bagira karago ni Imana izogukiriza. Ndamubwira je ako karago nani umunsi umwe ndigera ndakajako ndasenga nkataha. Jewe ako karago ndabona yuko atani ibyo noshobora ko je ndaje gutanga message ngo nuko Imana yambwiye. Emwe bukeye ndiyumvira tihinga ngende wasi hari samedi vendredi ndakora ibikorwa muhira nditegura ndasigira abana ifungurwa ncandaza inje ngaha twari kurugira karago haja sinanaho narinzi navuga ati none ni hehe ndashika ngaha nganca numva bariko baratazira ati ni haje ndagenda nicaye ubwo nyene nta n'umuntu n'umwe twavuganye twese numva ukwizera ko araheze wari warihebuye narihebuye gose numva ivyo gusenga byanandambiye nicaye bararirimba barakubita igisirimba sinarishobora gukoma amashi nta n'ikintu na kimwe narishoboye ndaja ngaho ndaraba ibyo bagira baratamba barasubira ubutumwa buravuga ijambo riravugwa nanje ndaguma ngaho ndihangana ndavuga ati je ndabiye Imana yo ngaho baguma bavuga ndabe ngene bikora ndaja ngaho ndacara ndatekereza nicaye ku nkingi imwe negamiye ndirabira ndibada neza ndaraba kanyuma arangize gusenga tugire dutahe ahamagara umumama umwe twari twicaranye we nimba yaratashe nimba yaraje kwicara mu ntebe aravuga ati hari umumama yicaye ngaha niwe ndiko ndarondera aramurondera aramubura amaze kumubura aza kumutora mu ntebe ngaho yari yicaye ngo niwe ndiko ndarondera ashiravuga uko yarafise inzoka ku mutwe n'izindi mu maboko ati turakubita abarozi asharaza muhagarika hajya baramusengera bamusengera nawe ndavuga ati Mana iki kibazo canje fise wana nari ngwaye munda gose sinafungura ndyamye sinasinzira narara nicaye abandi bo bibaza ndaryamye ariko je singera ndyama naguma nkanura bugace bimaze guca izo vyari bimaze igihe kingana gute amezi abiri rero bimaze kugera nduko niho rero nazo ngaha arangije gusenga ajya nyene tubiko turasozera dutaha nza numva neza Imana irankoreye ibikomeye munda harazi ikintu aba mama muhezagirwe ndazi ibyo nza kuvuga murabitahura mu bihe byacu twama tujamo nk'abakobwa niho byaciye ibyo bintu biravamwo bimaze kuvamwo naravuze ati none ngaha ndabibwira nde hatanumwe tuzinanye burya niho naca mvuga ati aha ko bariko baramusengera wa muntu reka nce ngaha nzoboge ndagenda hari inyuma mu bwiherero ngiye ndaraba ikintu sanga ikintu cy'ikigozi cavuyeyo caruje kirekire cyane ndavuga iki mwe amezi abiri cyo cyakimbujije amahoro numva nduwo kwipfira numva nsaba Imana yuko n'abana barandaba abana biwanje aho bari mama nibiki kutanezerewe nibiki ariko bikanga ko ndabaramesha nanje ahubwo no kwishuri bagatinda bakamamagara abigisha babigisha abana bawe ba minsi yose baza ariko ntibigera banezerwa mu ishuri mufise ikibazo icahe tije ndagwaye sindonga umwanya wo kubavugisha ati nginyibaza kari ivyo mugabo cyose ndabishimira Imana byagenze neza ngaha rero maze gukira nace numva amarira y'amashimwe menshi guhera uwo munsi wacyukira burundu narakize ata muntu mbwiye ikibazo canje ariko nta muntu yokomera Imana amashi ya repentance nigeze mvuga n'umuntu numwe ikibazo canje ariko ndavuga wizeye ndiko ndasengera umuntu ego nizeye ndiko ucuvuga ni ukamusengera nanje nkire ariko zamuragira ukwizera Imana ya repentance irakora tera haleluya maze kwizera rero ndavuga ati basha none irangijije ko yamvuye mu bwiherero nacengaruka ati kandi ngende nicare je ndumve ko nakize kweri cya kintu ndavuga nandi ndacereka numva ijwi tigitaho nyene wewe wigire nta bindi
ndagishira ngaho ndigira ngiye nicaye kandi numva amarira y'amashimwe amarira adahera menshi amarira adahera ndavuga n'abantu baguma babona ndira nibiki bavuga ko nafashwe nibiki ndarira nkihanagura bikanga ashije kanyuma nyene ndatsinda bavuze amen yamarira caragenda. Hallelujah. Amaze kugenda rero umumama umwe twari kumwe ngaha yamaze ubu yaribarutse ntabwo ari ngaha tutashe nshanamumbwira ati bucyarira cyane twagenda gukaraba tije Imana yankijije tija kweli ni ukuri Imana yabikoze tubu numva ndemurutse umubiri wose kandi numva shonje kubera singera numva inzara muri ico gihe. Abandi bagiye ku meza je naca mpaguruka nkacangenda batoyi banje bakamavuga ati none wiyo ngwara urwaye ni yahi tumutaje tibasigenda ufata utunini tw'inzoka basi ti hanyuma urabe ko woza urafungura byose ndagerageza imiti biranga byose biranga ndabu barambwira n'ishano nk'imiti y'ishano byose ndayinywa biranga rero Imana yo ngaha niyo yabikoze irangi. Hallelujah. Yimpera mashi aho narinje ubwa mbere irigira kabiri rero bari banyivye telefone zamaze ipoterera muri ivyo binyoni byo ngaho zitatu zose umugaka amambwira ati oya urazigaba reka kuzurambesha ndaja ngaho ndavuga ati none nta yindi telefone nzongera kuronka kwe kandi je ibintu byose bintunze bica muri iyi telefone oya ndaronka telefone bukeye rero umva ko byakoretse ari samedi dimanche cyatubwira uti muzoze ngaha ejo hazoba ibindi bitangaza. Sinatanze naravyutse nditegura ndakoropa ndozi ibyo mudaheza byose shandaza ngaha maze kuza ngaha kwa kwizera nagize n'ubundi ndongera ndizera turangije gutaha ndataha mu ijoro njyamye inzozi ziraza ndaguhaye telefone ndavuga telefone naciye nikangura mu gitondo mbwira uwo twari tujyanye ndamubwira ati burya Imana je irampaye telefone tuyikura hehe wewe ngaha katana amahera igihumbi ufise twanaburaye atani ikintu gihari ngaha we iyo telefone uyikura hehe ahubwo yuvuga umuceri n'ibiharage go tumara tiraba kuvuga ibyo amatelefone ngaho ndavuga ati je Imana yampaye telefone gusa yari yampaye visage y'abantu nza kubaza ayo mahera y'itelefone irampa n'igitigiri cyayo je ndavuga ati narafise aga telefone gatowe ndavuga ati ahubwo urabona ukugenda ukuranseka ahubwo nyihera ijana ngaho ni telefone y'abantu ndababaza ko none ngo wango nta n'ijana ufise kwanza y'itelefone ngo none ngo uri kuravuga ngo iby'amatelefone ngo atani ijana ufise ndavuga ati asharavuga ngo reka basi ndaguhe desi agenda yafise ashirama desi ntacu ibyo mvuga byose baravyumva nda telefona y'abantu ndabahamagaye barambwira guko nje ndababaza ni sawa yego nta message yanje iri ngaho ahubwo wari waratevye kuza kuyitora. Hallelujah. Wari waratevye kuza kuyitora ujya mu gitondo nyene nta naza nace nshaka aga telefone haje chaniruka muri dusha wa mukobwa wona birancanze ndagenda ndiru ti none nibiki mama samira gutambwira haba iki tije Imana yampaye telefone sinabikubwiye ati shima ko yayiguhaye uzanye umuceri n'ibiharage nka ti wowe izererema Imana irabikora candiyoza candirukanka ivyo vye nabahamagaye sizeri n'iminota saa moya n'inusu nari ndabashikiriye mu biro vyawe ndagenda ati none wowe uye twakurondereye byagenze guti telefone barayivye byagenze ukuntu toya titwarakurondeye turakubura ukwezi kose kuzima bandondera bambura ndagenda sanga ya mahera y'itelefone nyene niyo nyene mugabo nanje ndayakira ya mahera ndavuga none aya mahera ko nyene nta muceri n'ibiharage vise mu nzu ndahava nja kugura telefone jewe nca ntaha nyene nimvuga ati ayi ko bikose ntegezwa kuja muri ville kurondera telefone narashitse muhira ndamubwira wa mukobwa ati basha tije uko biri kose mwihangane hasho ndabafasha mura yari 350 narose niyo Imana yari yarambwiye ko nguramo telefone harenga 10 ndabibasigiye muri imenya jewe aho ninzara sindanyumva nayo numva sinzagiye kurondera telefone hanyuma rero ndayirondera
umunsi wose ndiko ndarondera telefone ati wose senkandi barayinyima Imana nanje mu mutima ndavuga ati Imana yavuze jewe ntageze kuronka telefone ukanyuma niriwe muri ville saa 8 nza numva umukobwa arati tora telefone yari ya 4 ariko ndayiguhaye wetu wasa senkandi ndavuga ati ni ya Mana ya Repentance yabivuze yabikoze ewe bacarashira ko byose nyene benda barashira ko ifuni ngo byose barashira ko sandatani rukanga muhira byose ati na WhatsApp ndimushiremo ndaza kubigirira muhira sanzi ukanka muhira ncanabikwa ndamwereka wa mukobwa ati ngiya telefone nayo tomu umugabo ibyo bintu gumuvuga ati umenye yuko atamuce n'ibiharage biri ngaha tubimenye neza ati umviriza Imana nyene yamaye telefone iraza kumpa n'ibindi biciye muri iyi telefone bukeye rero kandi ya telefone narayizanye ngaha kandi uriya Bosco ndamubwira Jeff sinyatsi telefone iyi telefone uyisengere asharayisengera mu Burundi yarayisengeye mu ndwigira gatatu candagaruka ngaha ari samedi n'ubundi pasteur acavuga ngo abantu mufise ama telefone muduze hejuru Imana igiye kubashiramo amafaranga n'ubundi nsandaza ngaha ndizera n'ubundi kwa kundi nyene mu gitondo kuwa mbere ari dimanche nasanzemo amahera 600,000 wasanzemo 600,000 oh haleluya wa mukoncha ndamubwira ati wabonye Imana irabikoze iraduhaye n'umuce n'ibiharage byose bizoca muri iyi telefone zose nari naratunze nta Samsung yarimo muganza naratinya kuzigura vraiment nanabivuze amaya naratinya kuzigura ndavuga ati ntabyo na Samsung mugabo ncandonka Samsung telefone ya Samsung nziza imeze neza mu mpera Mana mashi Imana ishinge cyane weniwe wari waritebeje kuza muri Repentance cyane aritumiza bizera muze muraza mwizeye komera Imana amashi menshi cyane urumva ko Imana yamubohoye biciye no mu isengesho twari ko turasengera wundi uyo muntu ndamwibuka umenga yari Sifa ico gihe yari yicaye ino na muhamagaye hajya kuko mudame yirabura noya n'umukobwa ahubwo yirabura tumusengera hajya nawe acarizera Imana ikirakora igitangaza Imana Repentance tuyikomera amashi mu izina rya Yesu